twasanze abantu benshi bararengeye ivyo bipimo donc ayo maborne. Rero intumbero nuko umuntu wese yarengeye ayo maborne ivyo bipimo yarasamburiwe. Abo bagarariza nabo tuzobereka inzira z'abantu bagarariza, kuko nibanka kubibomora bonyene twe tuzovyibomorera kugira ngo dushire mu ngiro ivyo twiyemeje. Abo ntibashobora kugarariza kuko umuntu wese azi ko yarenze akarimbi nabarya barima hari ya ruguru, nta muntu numwe arenga akarimbi kiwe. Akarimbi urakubahiriza hamunda kubakiriza kiwe bikari bigenda neza. Rero ayo makenga yuko hariho bamwe babomoregwa n'abandi ntibabomoregwe, ivyo nimba vyarabaye ni kwa gusamara ko kwa abajejwe intwaro. Rero nico gituma rero twari twatanze n'ikiringo gihagije kuko twarabimenyesheje abantu bose bo mu gisagara. Abo rero batagomvye kuvyumva, twebwe rero tuzohitamwo tuvyibomorera, kandi uko tuzobibomora azovyemera uko nyene. Turafise amasoko, novuga nk'isoko ya Ngagara. Mwese murabarundi murabizi isoko ya Ngagara uno munsi iri occupé ku bice 30% muca muraba ibibanza bisigaye bica bikora iki. Kandi ayo masoko yubatswe na leta. Leta naso yamahera menshi cyane gose. Rero tukeneye ko n'ivyo bibanza vy'amasoko ya leta abantu bo bijamwo ivyo bahora badandaza baje bidandariza muri ayo masoko kugira ngo isoko zongere zireme. Iki gikorwa turiko turakora ni cahera kuko turafise akaje tugenda dukora. Iki kibazo ntitwagiheza tuja mu shiraho umuyaga nkuba aho utari, na cyane mu mabarabara akomakomeye. Hanyuma twongera tugira ko dushiraho n'ubwiherero mu bibanza bimwe aho ni mu ntumbero yuko twokorohereza abene gihugu kutaza baracafuza igisagara.